Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwakoze guhitamwo kumviriza amakuru y'iradiyo ijwi ry'abanyagihugu RPA, amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2021 agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gisata cha politike kuri uyu wa mbere mu Kakaro Burundi bwahimbaje imyaka 59 bumaze bwikukiye. Mwijambo umukuru w'igihugu yarayashikirije abarundi n'amakungu avuga ko Uburundi bwari bukwiye kugiriranira imigenderanire myiza n'amakungu kugira bafashanye, eka ngo n'ubwicanyi bwahekuye Uburundi ko butazosubira. Mu gisata c'agateka kazina muntu wahoze mu gisoda ca kera Colonel Poncien Baritonda yafunzwe yagirizwa ugutunganya inama zitemewe n'amategeko, yarakwiye kurekugwa kubera ko yafunzwe bidaciye mu mategeko. Ibiri muri ivyo turaza kubikurikira mwizo nido ryano makuru. Mu gisata c'imibano naho imiryango irenga 200 yari imaze imyaka irenga 200 muri site Ruyange ni muri zone Muzinda isaba ko itokugwa muri ico kibanza, ni mu gihe bahawe indwi imwe n'abarongoye komine Rugazi ko boba bahavuye. Sayo gusa aya n'ayandi ni mukanya. Ndabaramutse nongere ndabahe nikaze amakuru reka tuyahere mu gisata ca politike. Ibirori vyo guhimbaza imyaka 59 iheze Burundi buronse ntaye y'ukwikukira vyabereye uno munsi mu gisagara ca Bujumbura. Abaserukiye ibihugu bimwe cane ivyo muri Afrika bari bateye iteka ivyo birori. Idonido na Eloge Divin Remesha. Ibirori vyo kwibuka imyaka 59 vyo kwikukira vyahagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, vyatanguriwe n'imigigwa isanzwe imenyerewe gukorwa buri wa mbere mu Kakaro uko umwaka utashe. Iyo migigwa nayo akaba ari kugenzura inzego zo kwivuna abansi, ugushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'incungu yo kwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore hamwe no kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi. Ibirori nyamukuru vyabereye kwibarabara ryitiriwe ukwikukira ahabereye idefile yamaze umwanya utari muto yagaragayemwo abasivile eka mbere nabo mu nzego z'umutekano. Inyuma y'iyo defile hakurikiye umwanya w'amajambo, umwanya kandi wari no kwakira abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye. Muri abo hakaba harimwo umukuru w'igihugu umwe, uyo nawe akaba ari uwa Centrafrica Faustin Archange Touadera, hamwe n'abandi baje baserukira amaleta yabo na cane ibihugu vya Afrika. Muri abo bashitsi kandi abonetsemwo n'uwaje aserukira igihugu kibanyi cy'u Rwanda, igihugu cigeze kuba kitarabana neza n'u Burundi cane inyuma y'injyane zadutse mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukorana n'u Burundi kugira imigenderanire inaguke ku neza y'abarundi n'abanyarwanda. Nagira nibutse ko leta y'u Rwanda yiyemeje gukorana na mwebwe mukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutsimbataza ugufashanya. Ndemera neza ko twese twiteguye gukora mu ntumbero yo gusubiza hamwe no guteza imbere ubucuti twari dufitaniye ku neza y'abanyagihugu bacu. Umwanya urageze ku bihugu byacu u Rwanda n'u Burundi kugira twisunge umushinga ukomeye n'imico bya kahise kacu kugira dushike ku iterambere rirama. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko urwo rugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda ari cizere ko agiye kubaho umubano mwiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Turizeye neza yuko ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Burundi n'u Rwanda, turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Ubu n'umwizero yuko kiya gitabo tujya tukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi c'ico gitabo twavuga tuti buce bubwuzure bushasha.
turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike. Ibirori vyo kwibuka imyaka 59 y'ukwikukira vyahimbaje ku civugo kivuga giti ndugure twamugina gutahura hamwe no kugira uruhara ntangere nk'umunyagihugu mu buzima bw'igihugu niko kwikukira nyakuri ndugaye twamugina. Eloge Divere mesha tugukengurukire tukiri mu ico gisata nyene ca politike umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye asigura ko ukwikukira nyako atari kubanyamwigenda ko ahubwo ko Uburundi bukwiye kugira imigenderanire n'ayandi makungu kugira bafashanye. Ivyo yabivuze kuri uyu wa gatatu mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu buca Uburundi buhimbaza imyaka 59 iheze bwikukiye. Tumukurikire. Ukwikukira kandi so kwiyubakirako nka nyabumba habanamba no kugira igihagararo mu bandi ariko tukanka agasuzuguro no kugurura amarembo kugira abandi batumenye bamenye n'amateka yacu bamenye ico twobungura kuko isi ntisakaye twese turi bamagiriranire kanatsinda turabivuga nyamwigenda ko ntari miri mpeshi kandi umugabo umumwero bwanwa bwaca akakomera ubundi. Iyo niyo migenderanire twipfuza itari imwe yo kutununuza kutugira ikiraro canke kutujyanisha n'abagenzi bavukanyi barundi mwese bagenzi b'Uburundi twahabuje intaye yo kwikukira kuko twaragizwe abaja mu gihugu cyacu aho twacurwa bufundi na buhoro tugatuntura ku mutima atawe turirira kuko atabutungane no gusonera agateka ka muntu vyavugwa. Ivyo byose nivyo vyari bikwiye kuduha icigwa umurundi wese agatahura maze tukava ibuzimu tukaja ibuntu tukihaya igihugu cyacu. Perezida Varisito Ndayishimiye avuga kandi ko ubwicanyi bwahekuye Uburundi mu myaka iheze butosubira. Twongere tumukurikire. Turiko turafasha kandi bimwe biboneka kunwanisha abarundi inyuma y'amabi yashikiye Uburundi kubera ingaruka z'ubukoroni. Turasaba ko umurundi wese yigumya tukaremesha tuzi ko ayo mabi atazogaruka mu gihugu cyacu kuko n'akamaramaza ku burongozi. Kuri jewe ndaremesha abarundi ndababwira ko bijya byabaye ari ibara ko igihe cyose demokarasi izoba yiganje mu Burundi kiryo bara itazosubira kugwa Imana irambere icagiriza. Ivyo ndabivuga ndabikuye ku mutima kuko nta hantu hari uburongozi bw'igihugu nyabwo hoba ubwicanyi nkaburya kiretse abantu bose bacitse ibikoko. Ntihagire rero abagira umutima uhagaze ngo bizosubira kandi ntagire abagira ubwoba ngo bazohava bagwa mu mporero. Nta muntu yemerewe kwihora kuko n'ijambo ry'Imana tugenderako rirabitwihaniza. Uburundi bwahimbaje imyaka 59 igihugu kimaze cikukiye mu gihe umutekano muri rusangi wifashe neza. Ivyo bivugwa n'urongoye igisirikare gikorera mu mazi asaba ariko bagenzi we kumera amagabo ntibinjiranwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ishobora guca mu buraruko no mu burengero bw'igihugu. Emmanuel Niyungeko. Ku mutwe w'ubwo rwandiko rwo kuri wa 30 ruheshi rwarongikiwe abarongoye amakambi ya gisirikare ajejwe gucungera ikiyaga handitse ko rufise intumbero yo gutsimbataza umutekano. General de Brigade Venabibona Imana arongoye abasirikare bajejwe umutekano wo mu kiyaga ari nawe yateye umukono kuri urwo rwandiko avuga ko muri rusangi umutekano wifashe neza mu gihugu cyose ariko kandi nkuko tubisoma muri urwo rwandiko imigwi yitwaje ibirwanisho y'umuhari Hede Tabara hamwe n'iyegamiye General Major Aloyize Nzabampema yo bifise intumbero yo kwinjira iciye ku mbibe zo mu buraruko hamwe n'uburengero bw'igihugu kugira idurumbanye umutekano. Uwo mutegetsi wa gisirikare avuga kandi ko ku mabarabara mwamwe yo hagati mu gihugu hibonekeza ubwicanyi bukorwa n'abantu batarashobora kumenyekana. Niko rero guhamagarira inzego z'umutekano no kwivuna basi gutuza abakora ubwo bwicanyi. Muri kino gihe Uburundi buriko burahimbaza isabukuru rigira 59 bumaze bwikukiye, urongoye abasirikare bajejwe umutekano wo mu kiyaga amenyesha ko hari ingingo zikwiye gufatwa mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano. Aha aravuga nk'ingingo ijanye no gushinga ibirindiro mu duce biboneka ko umutekano wobubangamiwe gusumba handi, gutsimbataza inyabune no kuvuga abajejwe umutekano, abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane hamwe n'abanyagihugu kugwiza ibikorwa byo gukizura gusaka bikomeye imodokari zose ziketswe hamwe rero no kongereza umutekano mu kiyaga. Emmanuel Niyungeko arakenuye kubona leta isohora itangazo rivuga ko
umutekano ukwiye mu gihugu cose ngo vyerekana ko atamahoro ahari mu gihugu. Bishikirizwa na Frederic Bamvuginyumvira yigeze kuba icegera c'umukuru w'igihugu. Kubwiwe ngo ivyo kurasa abantu bategerewe mu miduga twabiheruka kera. Tumukurikire. Novuga ko ari nko gutanga mu bakomanda bamwe ivyokorwa, ariko abanje kubereka yuko hariho ibice bigeramiwe na cane igice gishira uburengero, no kuvuga nka Kongo, ahavuga Tabara akavuga Nzabampema, ko boshobora kurondera kwinjira mu gihugu. Hariho kandi no muri buraruko umuntu aca yumva ko ari ku mupaka duhana n'u Rwanda, ko hariho hari ibibazo, kuko ibisigaye ari abantu b'abasuma bagize imisi barondera kwiba barasa abantu, ariko agaca yerekana ingene hakwiye gukorwa muri iki gikorwa yatanze kuri uyu munsi twibuka imyaka 59 yo kwikukira ku Burundi. Aha rero niho umuntu aca yibaza ati none kwavuga gituma irikete ryandikwa ari gukomeza umutekano, babisigura ko atawuhari. Rero jewe ico noshimikira ko nibi bintu by'abantu bategera abantu babica, kuko twabiheruka kera abo twumva abantu bahagaruka mu miduga barimwo hanyuma bakaraswa, batarashwe bakaturirwa mu miduga, ariko iyo miduga ibanje gutegerwa, kandi ugasanga si miduga ya gisirikare, ni miduga ya gisivile. Ico nico kibazo kihari. Ntawovuga rero ngo hari amahoro kandi wumva n'ivyo bagiye kwemeza ngaha yuko mu by'ukuri atayo, kandi uravye ivyo batekanije vyokorwa vyerekana ko amahoro ataya hari nkuko babivuga, kandi babivuze neza bati ni gukomeza umutekano, bakomeza ikitari. Yari Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanyirize mu gisata c'ubutungane. Ishirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi rirashima irekugwa rya Germain Rukuki inyuma y'imyaka 4 ari mwibohero. Umushingwamanza Armel Niyongere arirongoye asaba ko abandi bapfungwa harimwo abanyepolitike nabo nyene borekugwa. Tumukurikire. Baranezerejwe cyane irekugwa rya Germain Rukuki, aho yaramaze imyaka 4 afunzwe ataco yagira. Tukaba tuboneyeho n'akaryo ko gukengurukira abo bose bagize icyo bafasha kugira ashobore kuva muri ako karenganyo. Kindi naco turasaba cyane abandi bapfungwa ba politike bari mu mabohero atandukanye, usanga bamwe amadosiye yabo adatera imbere, abandi bakababwira ko amadosiye bayabuze atakaye, ivyo bikavugwa mu butungane, abandi ugasanga bararekuwe n'ubutungane ariko bakaguma mu mabohero, abandi ugasanga barahejeje igihano baciriwe ariko ntibari kugwe. Ivyo rero niho nyangwa ry'amategeko, tukaba dusaba ko abo bantu bose nabo nyene borekugwa bagataha kugira amategeko yubahirizwe. Germain Rukuki yarekuwe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. No mwishirahamwe ryitaho agateka kazina muntu ku isi Human Rights Watch baranezerejwe n'irekugwa rya Germain Rukuki. Ribicishije ku rubuga rwa Twitter, Human Rights Watch rivuga ko binezereye kubona Germain Rukuki asubiye kwidegemvya inyuma y'imyaka 4 ari mwibuye. Human Rights Watch rikaba rimwifuriza gusubira vuba mu muryango wiwe. Tubandanye ano makuru mu gisata c'agateka kazina muntu wahoze mu gisirikare ca kera Colonel Poncien Baritonda batazira Bitos wo muri promotion ya 19 muri Iskam ngo afunzwe bidaciye mu mategeko. Bivugwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima arongoye ishirahamwe Kavib riburanira abahohotewe imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Umushingwamanza Gustave avuga ingingo zahonyanzwe mu kurengutsa no gucira urubanza uwo yahoze mu gisirikare ca kera Colonel Poncien Baritonda. Yafashwe le 13 septembre 2020 afatwa na Kazungu uwo bita Mathias Joseph Niyonzima
ata mandat judiciaire afise baca bamushira muri garde à vue yaciye abatransfere muri prison centrale do Bubanza tariki 18 zo kwicenda mu bihumbi 2020 amaze gukumvirizwa na ministère public près le tribunal de grande instance do Muha. Mu nyuma aca accomparaître devant la chambre de conseil du tribunal de grande instance do Muha kugira bastatiwe kuri detention préventive yiwe le 9 octobre 2020 no kuvuga imisi 21 iheze amaze ko batransfere muri prison centrale do Bubanza. Ivyo navyo bihonyanga article 155 alinéa 3 du code de procédure pénale itegeka yuko umuntu akomparesa muri 15 jours yategerezwa gukomparesa muri chambre de conseil le 3 octobre 2020. La chambre de conseil du tribunal de grande instance do Muha ici décida kumurekura imuha liberté provisoire iravuga yuko ta indice sérieux de culpabilité babona mu byo bamwagiriza byerekeye kuja mu manama yo guhungabanya umutekano hamwe n'abantu bari mu mugambwe wa senere wa agatorwa hagupfungurwa ministère public icirunguruza ugo rubanza yari kugunguruza ande ya 48 heures ariko iciyunguruza 11 jours après le 22 octobre 2020. Ivyo vyose bihonyanga article 170 171 alinéa 4 173 du code de procédure pénale. Cour d'appel nayo yongera kumurekura ivuga iti akwiye liberté provisoire kandi afise amamaladi chronique menshi akwiye no kwivuza hakurekurwa itariki zitandatu z'ukwa mbere muri 2020 procureur general près la cour d'appel do Muha aca afata ingingo ko haba ico bita nouvelle instruction. Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko ugo rubanza ari urubanza rwa politique nyabuna ababijejwe bo bihagurukira bakarenganura Colonel Poncien Baritonda. Twongere tumukurikire. Abavoka biwe barerekana ko ya bénéfice double libération provisoire akeneye kwivuza kwa tayendisi iriho ko bamotivye neza urubanza ruja mu mwiherero. Ingingo ya sentare ciratangaza ivuga ko urwo rubanza bosubira kugumviriza ico twita la réouverture des débats ishingiye ngo liberté provisoire yaronse kabiri ngo ntibavuze igituma bayimuhaye or ivyo vyose vyari vyerekanwe kandi nta numwe yigeze asaba iyo réouverture des débats yaba ministère public yaba défense. Rero mu mategeko tushobora guca urubanza ku vyo utasabwe n'ibintu rero biboneka ko ari urubanza rwa politique abantu bohaguruka bakaraba ariko ahobwa ko ari mu ex-fab ava mu bwoko bw'abatutsi nta bindi benshi no kwimirija kugenda muri groupe de travail des nations unies de la détention arbitraire ikamutunganiriza aho ubutungane bukora. Tukiri muri ico gisatanye n'agateka kazina muntu indongozi z'umugambwe CNL ku mutumba wa Marambo ya mbere muri commune Rugombo intara ya Cibitoki zirabangamiwe n'agatotezo zikoregwa n'umukuru w'umutumba Marambo ya mbere. Uyo akaba afadikanya n'imbonerakure zo kuri uwo mutumba mu guhiga abanywanyi b'uyo mugambwe. Kuri uyu wa gatatu barafashe bongera bafungisha indongozi zibiri za CNL. Abandi banywanyi bakaba baheruka gufatwa ariko mu nyuma bahavuye barekugwa. Iyi nkuru tuyibaze Aimable Nishimwe. Hakizimana Idi arongoye umugambwe CNL ku mutumba Marambo ya mbere na Niyonzima Richard arongoye ugwaruka rwa CNL kuri uyo mutumba nyene bashikirijwe igipolisi nk'ige cy'isaha 4 z'ijoro kuri uyu wa gatatu. Deus Manirakiza umukuru w'umutumba yikora kumbonera kure akaba arizo zishorera abo banywanyi b'umugambwe CNL maka mugasho. Abanyagihugu batangazwa nuko baheza akaba ari nabo baha amategeko abapolisi. Avuga ko mengisho gipolisi ni wakigaba kuko haragezeho dokora mugira ati mbega abantu benshi bose kunda kuzana mu ijoro umazana gukora iki ndafebwe bagiye batagwa ncane bamenanye imitwe hama tubone ko ari urubanza rw'amaraso zishobora kubakira. Bavuga ati bafunge niko ndakubari uyu mushabitse cyangwa n'igiti cya telefona komiseri professeur yo komiseri ati aba bantu bingi. Kwigerekezo rya 27 uku kwezi umukuru w'umutumba Deus Manirakiza yari yafatishije umunywanyi wa CNL azwi ku izina rya Nduwimana Manase yarekuwe ku itegeko rya Mustanteri amaze mu gasho iminsi 2 ku itariki 21 kwisaha 4 z'ijoro. Umukuru w'umutumba aherekejwe n'imbonerakure bafashe umunyezamu kugoro yo mugambwe CNL bamuta mu mvuto. Yarekuriwe rimwe na mugenzi we Nduwimana Manase. Abo banywanyi ba CNL rero bo bariko bahogwa ibikorwa by'umugambwe wabo. Bariko baragerageza gutoteza aba CNL mu gihe cyo dufise igikorwa cyo gutoza amafaranga y'intererano yo kubaka permanence ku rwego rw'igihugu. Mugato natwe bikora dutsa ku banywanyi bacu
hama tukabasanga ku ngo zabo cyangwa tukabasanga aho basanzwe bateraniye cyangwa kuri teremonasi muga rero abo bantu abo bageze inkora ku mutumba kongera kandi afatanyije n'indombonerakure ntabwo babyishimira. ntiturashobora kuronka umukuru w'umutumba Mparambo canke umusitanire wa komine Rugombo kugira tubabaze ku bijanye n'iyo myidogo y'abanywanyi ba SNL. Aimable Nishimwe arakenuye mu kanya tubandanyirize ano makuru mu gisata c'imibano. Imiryango irenga 200 yo muri site Ruyange zone Muzinda komine Rugazi ni mu ntara ya Bubanza iratabaza umukuru w'igihugu ngo abafashe ntiyangazwe. Ni nyuma yaho abarongoye komine Rugazi bashiriye ibimenyetso ku nzu zabo bagaca babahindwa imwe ngo babe bahavuye. Eric Niyonzima. Imiryango ivuga ko igiye kwangazwa ni 21 ikabigizwe n'abantu 55. Iyo miryango iguriyemwe abatamakazi hamwe n'abamugaye kuko amakuru dukora muri site ya Ruyange avyemeza. Iyo miryango igihunga umwaka w'1993 yaciye icumbikirwa mu ivuriro rya Ruyange ahimaze imyaka 28. Kubwa ayo makuru nyene abo basigaye muri site ya Ruyange bakaba batagira iyo baja. Kuri wa gatatu rero ngo batangajwe no kubona inzu babamwo badicaka imisaraba baca babwira ko bategerezwa kuba bibomoreye gushika kuri wa kabiri. Itariki 30 y'amasaha ya saa sita twagiye tubona enjeniyeri wa komine yitwa Elias ari kumwe n'abatowe ku mutumba wa Muzinda witwa Ndagijimana Jean Pierre n'uwitwa Richard baza bafise irangi tukura baca imisaraba ku miryango aho tubaye muri iyo site baciye baduha ikiringo cy'uko kugeza ku munsi wa kabiri ngo twaba twibomoreye. Abo banyagihugu bavuga ko mu gihe izindi mpunzi basangiye ikibazo haba mu ntara ya Bubanza canke mu gihugu cose aho bakuye impunzi bazeretse ahandi zica zicumbika bitewe n'uko baba badashobora gusubira iyo baje bava, ariko bagatangazwa n'ingene impunzi zo muri site ya Ruyange bazibwira ngo zigende batazeretse iyo zija. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata ico kibazo mu ntoke. Dusabye dushimitse ko umukuru w'igihugu yafata ico kibazo mu ntoke nabo bikorana bose guhera hasi gushika hejuru natwe bodufata nk'abandi bakareka kutwirukana bakareka kutwinjiza mu baraza tugiye tuja ahubwo biyumvire ko natwe turi abantu bakadufata nkaho natwe turavuka igihugu. Duhamagaye Isaac Nyandwi umusitaneri wa komine Rugazi kugira duhe umuco akaba ataco yashimye kubivuga ko. Eric Niyonzima tugukengurukire amakuru reka tuyasozerere mu gisata c'intwaro ibereye. Impinga ngo iracari ndende kubijanye no gutanga umuco kuvyerekeye amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rufiri arongoye ishirahamwe Olicom ni nyuma yaho urwego rwa leta zunze ubumwe za Amerika rujejwe ibijanye n'imigenderanire rushiriye Uburundi ku rutonde rw'ibihugu vyateye intambwe mu bijanye no gutanga umuco. Gabriel Rufiri avuga ko abatora itegeko rijanye n'amafaranga leta ikoresha ku mwaka batari bakwiye gutora irindi tegeko mu gihe iyo leta iterekanye uko yashize mu ngiro iryo batoye mu mwaka uheze. Kurikira Gabriel Rufiri arongoye ishirahamwe ryiyemeje kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom. Kubijanye n'ivyo bavuze byo subirwamwo bikagenda neza cane, twebwe turabihuriza ko rwose tukongera ko yuko leta y'u Burundi turiko turaraba kubijanye n'ingene itunganya ibijanye n'amafaranga, ibintu rero tubona bitarakorwa kandi ari ibintu ngombwa bihambaye cane. Itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka imbere y'uko inama nshingamateka iritora yagomba kuba yabanje gusuzuma amaraporo yakozwe na ca kigo gikuru ya sentare isanzwe igenzura ingene leta ikoresha amafaranga la Cour des comptes, igahereza iraporo inama nshingamateka bikorera ku mugabo. Naganda babwire yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inama nshingamateka imaze imyaka 6 itora amategeko itabanje kuraba amafaranga yatongene yakoreshejwe. Murumva nk'icyo ko ari ikintu gisiga ubwenge, ivyo biba bisa nk'uko ni n'amashami mateka kwitabaho. Ikindi kintu ca kabiri ni ikintu kijanye n'amashirahamwe yategerezwa ubwa mbere kwerekana ingene akora, ari amashirahamwe ari mu vy'ubutare, ari amashirahamwe ari mu vy'amasoko ya leta, agomba kuba ikintu citwa Registre National des Entreprises. Ca gatatu kigaragara neza yuko ikintu ca gouvernance budgetaire uno munsi kifise
intambwe kitaratera ikomeye cyane nuko amadokima menshi ni ukuvuga impapuro zagomba kuja ku mugaragaro naho hari zija nk'ibijanye nuko ishikiriza ibintu Cour des comptes ikoresha ya sentare ije kugenzura amafaranga ivyo kugeza n'uno munsi Cour des comptes yonyene iridoga yuko ivyo bintu bitaboneka vuba igiye gusaba amakuru ajanye n'ingene leta yakoze bishanke biriya ntibigire batanga amakuru namwe. Ni no kuri yo nkuru duciye dusozerera ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kane genekerezo rya mbere mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2021. Marie Ange Irakoze nariko ndayabashikiriza ndabashimire nongera ndabikebanura mugiraho muba mwubahwe na gahwane.